ugira 23 uko zagenze kuva ku munsi wa gatanu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'ejo ama ekipe yariko aresurana ariko twahereye kuri match ya Interstars na ekipe ya Burundi Sport Dynamique Papa twari kumwe kuri stade Interstar mu match gira kane badatsindwa uretse ko bari banganije na ekipe yitwa Burundi Sport Dynamique ariko bigaragara ko nubundi ari ekipe igenda igerageza buhoro buhoro. Burundi Sport Dynamique warayibonye ku munsi wa gatanu, niki kiriko kiraba kuri yo gituma ikiri muri uriya murongo utukura Papa Alba? Ni match twabonye ku munsi wa gatanu hagati ya Interstar na Burundi Sport Dynamique. Ni match yari nziza mu by'ukuri, arakoze gutushira ko resultat. Ni match yari nziza mu by'ukuri, ubona ko Interstar gerageje uburyo bwinshi bwo gukina, ariko Burundi Sport Dynamique iberi bamba. Ndiko nabivuga pa Paul na maukaziyo nabonye kipe ya Interstar ihusha menshi cyane, ariko umuzamu wa Dynamique yatanguye match ubona umenga sivyo arimo, ariko agenda akomerera mu rukino. Yagiye akuramo imipira myinshi cyane, kipe ukabona ko tureka gatuza bakubite nta kundi, ariko ntaco kubona inota rimwe imbere ya Interstar ntako bisa, nubwo basa nabari hamwe hari yepfo, ariko hari ekipe ubona hari Interstar ubona yari yatanguye gutinyika nyuma y'umuzo w'umuvandimwe. Ndakeka ariyo match atatsinze kuva shika, ndavuga Cedric Amis. Ni ekipe ubona ikina we nta bintu byinshi akina, birumvikana ko ni imyaka irimo, ariko umupira wose arosa agomba kuvyaza umusaruro. N'ahantu hese yatanze pass, n'ahantu hese yateye mu igori, ubona yuko yafashe n'umupira ekipe adverse igomba kumwubahira ico kintu kuko aracafise iyo tushe. Ko burya umuntu erega umupira ntuhera mu muntu, hahera je ku ruhande rwanje kintu nabonye hahera izo nguvu n'umubiri ukwankira bitewe n'imyaka, ariko ubwonko bwo babugitegeka, ubwonko bo babugitegeka. Ni nkibi turiko turabona kwa Lionel Messi. Voilà. Ububona mu mutwe biracariyo, ariko still umubiri ukakubwira ati muri iyi minota geza ngaho canke iyi myaka hagarika. Ariko ubona ko Cedric Amis ntazomubona ko ari kibuga cyose, ariko aha ari umupira ukawumuha, making sure yuko arawutanga neza, awuhaye mugenzi we canke akreye okazo. Uracumva ico kintu? C'est très important yuko ufise umukinyi nk'uyo, kandi n'ama equipe agomba kumutira ko attention kuko novuga ngo yaranatomboye canke na Interstar yaratomboye. Ni equipe yarose umukinyi nta pression yo mushira ko ngo hari ibyo atabahaye bari basanzwe bafise, nawe nyene nta pression yo kwishira ko ngo ndi muri equipe ngo igwanira ngo kwirukana na Aigle Noir, ngo duhave tumusaba vyinshi atamerita. Je nibaza yuko equipe ya Interstar menyerezwa n'uyu muvandimwe bahati Vivye hamwe equipe yoja muri yorokoka kumanuka. Ibi bintu twozobishimira en grande partie Cedric. Ubona bibi habaye guhinduka kwayo ayijemo. Bishoboka ko mu kibuga byo biragaragara, ariko no muri vestiaire ashobora kuba ariyo motivation ihari. Aigle yo mu grand joueur. Ababwira ati petit mukore, ni mukoroka bu deuxième division byo bagora kuvayo. Ni mukore kuko ni mwagaragara Interstar nta wizobanira hari gihe yo murekura gasohoka, sibyo? Canke ni mukore ku buryo Interstar muyigaruraho yahora. Erega Interstar ni equipe y'ubukombe. Ibyo rero bigatuma motivation iki ashobora kuba ari n'umuntu pourquoi pas nazare ntabasomvye amafaranga bari abana namba ariho nka in certaine soirée ashobora kubajana ahantu akabagurira amafana canke inyama, je ne sais pas. Iyo c'est encouragement bro. Burya ubonye nta kintu kiba kiryoshe iyo ubonye ukiri muto ukaronka opportunité yo gukorana n'umuntu agusumvya experience, akorohereza ari ubo gusumbya experience, ariko akashaka kukugenderako. Ibyo si byiza.
twarabibonye rimwe na rimwe ku ba grand joueur ukabona ori yuko partager aba petit ivyazi iyo experience ahubwo bikaba akaryo ko kumubwira ngo ni mu nkorere n'ubundi je ndashaka kuduka ariko iyo uri nk'umukinyi nka Cedric cyangwa se n'uwundi wese afise iyo experience atakintu gifise gwanira warabonye imodoka agenderamwo yaje kuri stade aza mu modoka yiwe nziza achievement Cedric yageze ko nibaza ko tuzohora tumwibuka muri mu Burundi mu mateka y'u Burundi ico ni kintu ubwo wewe uri umukinyi mutoya muri Interstar vyotuma uvuga ati uyu mujama nta kuntu namugira umugenzi nariko ndaprofita ibigaragara ariko ndiko ndaprofita ati aya mezi atandatu canke se uyundi mwaka bomwongera no mwaka uza tugiye kubana hari ikintu agomba kunsigira kubijanye n'akanyarigabo n'ingene nanje kubijanye na discipline kuko namba Cedric angana kujya namba Cedric agikina kujya tumubona hariho parti nini ya discipline kandi bigize umuntu wari we wese mu kazi iyo habuze discipline ibintu vyawe ntivyorama Jenny baza ko kuri Interstar hanini nibaza ko twari ko turaraba cyane base dynamique niyo novuga ko kugeza mwaka kanya bariko bararondera amanota 3 cyane gusumba wanashaka ko turiko turabona Interstar nivyo nabo muri izindwi zitano ziheruka twari ko turiyumvira ngo mbega Interstar yashobora kurokoka gute gukoroka mu cicaro ca kabiri ariko Cedric Amisi ndibuka ko yashikiye ku rukino Interstar yahuyemwo na Ngozi City baza ko abanganya ibitsindo 2-2 ni nayo match yiwe ya mbere yahise anatsinda igitsindo ciwe ca mbere kuva shitse muri Interstar inkino zitanu equipe ya Interstar ntiratsindwa na rimwe imaze kubinganya inkino zibiri itsinda inkino zitatu kuva shitse muri Interstar amaze kuyitsindira ibitsindo 4 wenyene anatanga passes novuga ngo ziva mu ibitsindo zibiri bivuze ngo rero nkuko ari kura bivuga Cedric Amisi hariho Apollo ndende yazanye muri equipe ya Interstar bitandukanye nuko twayibona kuko abakinyi nubundi ni babandi nyene bariko barakoresha muri equipe ahubwo igitandukanye nuko hajemo uwo mukinyi novuga ngo ashobora kuba barusha iyo experience ariko kandi hariho n'uburyo bwinjiyemo bwa Interstar bwari butandukanye nubwo bakoresha muri fazare ari naco kintu turiko turabona muri equipe kuko mu mwaka kanya niyo nkunda kuvuga ati niyo equipe iri kirakina Primus Ligue Burundi fise amajezi yanditse ko amazina bivuze ngo rero akanako ni kamwe mu bantu bashaka kwereka ko equipe bayeho by'aka kanya bitandukanye nuko ari bayeho muri fazari ariko kandi kuri base dynamique iri mu kibanza ca 14 kandi ni nayo equipe umuntu yiweje kahise kabo dukunda kuvuga ngo ikunda kugarukira kucobo kucanye kugarukira aho uvuga ati equipe igiye gukoroka ukazobona base dynamique iragarutse 2024 iragarukiye mu mwanya w'icenda 2025 igarukira ku mwanya wa 13 nubundi no mu mwaka ucubona umenga biracashoboka kugira ngo tubone base dynamique ishobora kuba yorokoka ariko kandi kuba baje mu rukino bahuyemo na Interstar ariko kandi bafise impamba yuko bari baranganije na Vitaro ico cizere cyo kumva ngo twanganije na Vitaro nayo imaze imisiri ku murindi wo kudatsindwa muri Primus League byashoboka ko ijya match yari kubaha inguvu ariko ni na match rero twabonye ko burya base dynamique nivyo ntirikiraronka ivyo bitsindo ariko mwabonye ko nubundi abashitse kuri stade nibaza ko babibonye nivyo Interstar yagerageje uburyo bwinshi ariko base dynamique nayo kunganya na Vitaro ugacuza ukanganya na Interstar nubwo match zigera kuri zitano nubundi iyi equipe itaratsindamwo urukino na rumwe deja Primus League sigaje inkino zigera kuri 7 bishobora kuzogora iyi equipe mugabo je kubyiwanje ndiko ndabona base dynamique muri phase ruturi itandukanye na base dynamique twariko turabona muri phase ariko kandi wavuze ngo ni ikihe kintu ubona gituma gishobora kuba cyo kiratuma iyi base dynamique itari kiratsinda ariko burya je kenshi namabona iyi phase ruturi bitandukanye nuvuga ngo na phase kuko phase ruturu hari gihe usanga wahuye na equipe nayo iri kiragwanira kudakoroka ariko kandi hari n'igihe uri kurahura na equipe iri kiragwana ivuga ngo big fish ashoboka kugira ngo duje muri big fish ariko equipe bahuye kandi ya Interstar nayo novuga ko inguvu hanini ziri kumva ngo Interstar twagarutse muri phase ruturu nkuko umuvugizi wabo yabivuze muzaza aravuga ngo twagarutse muri phase ruturu bitandukanye nuko twari muri phase hari habura motivation ariko muri phase ruturu motivation twayironse
dutegereza gukora ibishoboka byose kugira ngo Interstar babone ko atari equipe yo guharwa muri migwi ishobora gukoroka muri deuxième division ari naco kintu turiko turabona mwaka kanya Interstar ntirikiragwana ngo ugiye muri Big Four Interstar ntabwo irikiragwana ngo hari byinshi irikirarondera ariko Interstar mwizi nkino za phase retour iri kwiragwana igomba kwerekana ishusho nziza itandukanye niyo twabonye muri phase kugira ngo umuntu wese abone ko Interstar atari equipe yo guharurwa mu makipe ashobora gukoroka jere ko byabane mamona ko yari match nziza ariko yari equilibre mu buryo bugiye butandukanye bivanye nuko imwe iri kirahanira kudatokoroka iyindi nayo iri kiraharana kwisubiza kagateka kayo twisunze uko ama equipe asumbasumbanya amanota equipe yitwa Message Ngozi na equipe yitwa Ngozi City zirakurikirana imwe y'12 indi y'13 zinganya amanota agera kuri 23 ariko kandi Best Dynamic kagira amanota 17 vyumvikana ngo ikinyuranyo c'amanota 6 ibi bihita bidutwara directement muri match zariko ziraba kuri aya ma equipe y'ibutanyerera ndavuga Message Ngozi City wanashaka na Kayanza United zifite amanota 25 tukaza kuyashikira ukubona amanota 3 kuri Arusha Mohamed atsinze equipe yitwa BG Green Maze bwana Papa Alba byo bivuze ko iyi gahunda yo kwiruka nka bagashira mu kinyurano c'amanota 6 wanaraba na rythme dynamique na garage ziriko bigatanga security hagije kuri Message Ngozi City wanashaka tubijaniranice reka agenda zijaniranye gutya ntabwo umeze kwijyari merci ravye Message Ngozi gutsinda ibitsindo 4 yagabanije deni ry'ibitsindo kuko ari ufise deni ry'ibitsindo 9 canke 10 byari 9 kuko bibaye byari 9 hasigaye 5 hasigaye mu 5 kona byose konti kuko iyo hageze iki gihe amanota ashobora kugufasha swate gutwara igikombe canke gukoroka buya mu Burundi je nivyo nkonta cyane mu Burundi mba mbona ni ibintu bibiri swate namba udatwara igikombe maintenance kudakoroka kipe rero Message Ngozi muri journée 23 samonota 23 nuvuga ngo lo minimum ni nota rimwe kuri match sirezita nziza pe jeje sino bitebako ariko ubuyene tuvugana n'abafite amanota 23 bafite amanota 23 bose Kayanza United Interstar imbere zifite 25 sike Kayanza bugifite 25 gusa ni 25 Regarano yageze kuri 28 kirakwama nti yasubira kuhaba ahubwo yarigeze nasa ntiyatsinze weekend yatsinzwe hako yatsinzwe wirengagiza rezilita zawe weekend yatsinzwe na Vision ariko impamvu mvuga nari ndavyikeze pro yakinye Vision yatsinda so ariko ibyo sibyo naringamije wabonye umuyobozi ariko wewe sibyo naringamije kuvuga dynamique uravye dynamique iyigeze hagiyemo amanota ngahe muvandi safe si amanota 6 ni matches zibiri kandi matches zibiri zo muri Primus League project nzimwe ko mubibona je mbona byatanguye gutora umurongo wallahi Garage Express na ntuze namaze zaragiye ko deja Garage Express na manota ngahe 8 samanota 8 harimo amanota 8 kuri Big Four bambe kudakoroka hejuru y'umurongo utukura byo bintu biragoye mu match indwi zisigaye koko eske bubaza ko Garage Express yo kwasira gutsinda match zitatu ziri imbere biragoye ariko nawe yarakoze umurinde wo kumara match indwi idatsinzwe na rimwe buri ajere kada kubwire ado sinkubeshe nambarire ziritananka muri football no kunganya ariko nabo urabona ko kantu kari kabafashije nabo kuja mu makipe atari karatsindwa muri Primus ivyo se statistique ari cyo bimaze ariko match ndwi zari match zinga badatsinda zari match ndwi kubera ko phase retour kuva yatangwa ntibari bwatsindwe match ndwi badatsindwa match ndwi si 20 ye possible yari ndwi kuri 21 harimo 50% oya tata 50% tuyiha amashugwe yiki nana kimwe bimaze kunganya burya umuntu anganije match imwe mu match zitatu anganya n'ubutsinzwe zibira gatsinda imwe n'amanota 3 bose kandi je impamvu je nanka kunganya muri football hari ukuntu wanganira basket ntabyo kunganya bafuba bongera
overtime nka 3 canke 2 muga mugakubita muga muramenana bigahera sinzi n'ikindi gihugu nabonye ko kunganya nta equipe izozira avuga ngo yanganije n'iyindi match izozira hera munganije 2-2 tuje mu mapenalty dukurane tuvaneko zirita zo kunganya haruko nuvuga ati nubundi sinatsinzwe ukumva umenga nutudetaye dutuya twatumye udatsinda mugabo we wagerageje ibintu byo kuvuga ngo nagerageje bro nka bya bindi abuduri yambwira ngo umuntu ari mitende ngo abakigwaye yari mitende ubukigwaye rega nubundi ubukigwaye umuntu akwiye gukira canka akaguma gwaye ibintu bya mitende kugeragezaho ukagera kunganyaho ukanganya kuri score y'ibitsindo kanaka byo birafuma 0-0 kunganya ugasanga unganije 0-0 match hafi ya zose je ndiko ndabona bisa nk'aba biriko birisobanura buke nubwo nubundi bitarasa n'ibidadanuka gose kuko ugiye ukaraba je nibaza ko kuri nka BG Green maze bisa ni hamwe nyene tuvuga ngo higanwa kugira rirangire ndibuka kumenga equipe yigeze gukoroka ifise amanota make yari Delta Star yo mu Gatumba ubwo ari muri Primus Ligue Burundi niyo yakorose novuga ngo ifise amanota menga 9 niba nibuka ico gihe nibuka ko abantu benshi ugiye ukaraba klasema ku isi yose wasanga amaklasema yose uraba ariyo equipe ushaka kuvuga ngo niyo equipe niyo equipe yanyuma ku isi ushaka kwifisa amanota make ya muri Primus Ligue Burundi kugeza maka kanya rero ni navyo turiko turabona kuri equipe ya BG Green maze bisa nkaho ivyo kubona amanota 3 bisa nkaho vyagoranye cyane kuko novuga ko iyi equipe ya kugeza maka kanya Ngozi City message Ngozi bisa nkaho biri muri mu muce umwe Ngozi City yahuye na muri weekend twari abantu benshi twabona kumenga guhura na Muzinga gishobora kuba kimwe mu bipimo vyiza byo kubona ngo mega Ngozi City yo irashobora kwigenza gute ariko kandi nayo Muzinga imaze match 5 itazi citwa amanota 3 nayo ya ritme yanse kuko kuva Muzinga itsinze Olympique zari kuri june ya 18 match twaravye Uganda yego ntirongera gutsinda urukino na rumwe kuva urukino bawe na Olympique Star Muzinga nganije na message Ngozi Muzinga yatsinzwe na Vision kuri ku bitsindo 4 vya Nshimira Imana mu mugondo vuga ngo urukino rwabereye Uganda nago nyene ari Muzinga yagwakiriye Muzinga kandi nubundi yanganije na Vitaro Muzinga ishitsindwa na Interstar abantu baravuga ati nyabona bishobora kuba ari ya ritme Interstar tiko turayibona ko ariko urabona ko nubundi Muzinga kwije inkino 5 itazi navuga ngo icitwa amanota 3 abantu nubundi twabo burya Muzinga je niyo equipe na hamahigwe ko ishobora no kubona Big Four bivanye navuga ngo n'urugiro baduze bariko ugereranije na Garage Express baduganye ugashirika ko BG Green maze baduganye mu higano y'icicaro ca mbere hari ukuntu Muzinga yo yahise ituremamwe icizere bivanye n'inkino nyinshi bagiye baratsinda ugasanga novuga ngo equipe bisa nkaho iri kiyaremamwe icizere abantu kuko harageze igihe biya 5 rukinza ari ya 4 ukabona ngo Muzinga itandukanye n'aya mandi ma equipe vyaduganye ariko kugeza maka kanya kuri Ngozi City uyu mumenyereza sinzi ko iyi equipe ya Muzinga nayo bisa nkaho yarushe canke abakinyi yakoresha bavanye mu cicaro ca kabiri bisa nkaho basubiye inyuma ariko Muzinga nayo miye minsi kunganya na Ngozi City bisa nkaho turiko turabona ahubwo Muzinga yabandanije gwa rugendo rwabo bwo kusa nkaho batabona amanota 3 gusumba uko twabona Ngozi City ako Ngozi City nayo cari ikintu ciza kuko burya gusanga muhira Ngozi City iyo Muzinga itsindira Ngozi City muhiri wayo bese dynamic gashitsinda twari guca duharura ibindi Ngozi City batsindishije equipe ya Muzinga iturufu yitwa Samire nyuma yo kugenda kagora equipe yitwa Flambeau du Centre vyagaragara ko ziriya ritme zitahagaze kuko niwe yabatsinze biriya bitsindo bibiri vyose buke ariko ni numwe mu bakinyi bavuga ko bashobora kuba batariko baravugwa cyane bivanye nuko ari underrated muri champion bivanye nuko peut-être ariko arakina muri equipe turiko turaharura ngo Ngozi City ni ya 13 tukuvuga ngo message Ngozi ni ya 12 zinganya amanota ni 23 zose mu nkino 23 nyene ico kintu cyonyene kirashaka kuvuga ngo umukinyi kugira uzobona umukinyi ari muri equipe ya nyuma canke ubona umukinyi ari mwiza ari muri ma equipe ya nyuma biragoye ariko Samuel je nayo match namubonye ngaho habiye Interstar namubonye match ziki yamaze kuba ndorera Ngozi City namaze kubona ko rumwe mu bakinyi beza bashobora kuba bariko baragaragara muri Primus Ligue Burundi ariko kandi ko by'iwanje ndabona ko iyi message Ngozi ni minsi ndiko ndazirabira hafi zose burya message Ngozi ni Ngozi City bese dynamique n'ubundi icunze nabi igatsindwa urukino yimirije kuko
nibaza ko urukino rushobora no kubindananura neza nubwo bafitanye kuri juru ni kuri kira 24 bese dynamique baraca bahura na Ngozi City ubwo gonyene rurashobora kuba rutwereka ikari ishobora kujamo hagati y'aya ma ekipe abiri kuko Ngozi City kugeza mwaka kanya isombye amanota 6 ekipe ya bese dynamique ya 14 baraca bihurira kuri juru ni kuri kira duce tubona mbega ni yahe ekipe ishobora kuba myizi ikinyuranye kizoca kijamo kuko urumva mu gihe Ngozi City yose nda base dynamique rukenero kuri kiraca hajamo ikinyuranye cy'amanota agera kuri 9 izindi nkino zabaye ni Vision yatsinze Kayanza United igitsindo kimwe rukumbi ca Amin yasubiye gutsinda kandi nazo kibaye igitsindo ciwe ca 11 ashobora kuba kwije ibitsindo 11 Amin Nshimirimana musatirizi wa equipe nibaza ko nawe Amin Nshimirimana numwe makino vuga ko muri phase rutura ariko arigenza neza ugenje na phase ariko phase ari yaheze afise ibitsindo bitatu vyonyene ariko kugeza mwaka kanya muri phase ruturu amaze gutsinda ibitsindo yatsinze muri phase ari mu nkino 15 amaze kubigwiza na kabiri mu nkino zingahe zitatu zonyene zitandatu zimaze kuba zikinwa muri phase ruturu nabone uvuga ko rero ari umwe mu bakinyi nyuma yuko havuyeho Ineza Abdi akava muri Primus League Burundi afise ibitsindo 16 biboneka ko haba Amini Shimirimana haba Ndima Hasani wa ikipe ya Musongati haba navuga ngo Alfred yavuye muri Primus League nawe yari muri ritme yo kuvuga ngo ninda zoba top scorer ariko kandi kugaragara mwaka kanya ko Amini Shimirimana ashobora kuba nawe ari mwe mu batakabari serie bashobora kuba bazoharugwa mu bazotogwa mu top scorer canka azoba top scorer wa Primus League Burundi hagati ya Musongati na Aigle Noir nta cabaye papa babagabuye ubusa kubusa still biragaragara ko buriya bimwe twiyumvira kuri Aigle Noir iriya ekipe ishobora kubikumbuye abakinyi bayo bayifasha gusatira pe nta gitsindo babonye imbere ya Musongati nta Abdi neza nta Kamana Karimu ariko n'ubundi bitegereza ahubwo ako n'ubundi Musongati bari banganije baharaboki match heruka bari banganije na Rukinzo no ndiko mvuga Musongati muri Musongati faza erega Musongati ni ekipe burya wanayisanze Gitega ibigoye ibinagoranye hanyuma nubundi jembo na muri DNA y'umumenyereza nivyo amenyereza nivyo ashira imbere gusomba ibindi umumenyereza wa Ngozi wa yahora muri message Ngozi Jimmy ubone ikintu cambere kiri mu mutwe we ari uko utamutsinda gusa first of all izamugi wararizigama ukabona ahubwo we akubonye yo gutsinda kandi simpaka ngo gutsinda ibintu byinshi ngo akumara amazi hoya uko insinzi no niyo wasubira inyuma gusanga Aigle Noir burya abantu yababaje ni Kayanza nande haro nindi dynamique yatsinze bingaye nkindi ibintu by'indwi byari bitanda byarindwi ibintu byoko ahandi ubona ari 1 ahandi ubona ari 0 ahandi ubona ariko nayo ugiye kwiraba iradefanda kweri burya ntugira ngo kupfa kuyitsinda biba byoroshe so ariko banafise defense oya bafise defense nziza ikintu kiriyo sikunganye n'ijana Musongati erega uko bigenda kose je simba ndavyirengagije byabajya bavandimwe ko kwara abakinyi babuze kusubiriza Abdi biba bigoye ariko still bariko barabona mu Burundi buryo bwo gukina batabafise kandi ukabona birabandanya hanyuma bico batomboreje ko nuko n'inyuma yabo atakihari inyuma yabo nta uri karabiruka baratuje gusa jembo na re equipe yo kuvuga ngo eske birashoboka ko tuzotwara igikombe tudatsinzwe franchement namye statistique namba bageze kuri match ya 34 badatsindwa match 34 match ya 34 brad muri Primus League kuko bayo ni Fortress ubwo baheruka gutsindwa kuri joro ya 19 yo mu mwaka uheze bivekana ko umwanya uriyo ico ni kintu kitaba corosherera ubwo rero je nibaza yuko kunganya na Musongati ninda tokunganya na Musongati wabo bafise abo bataka ninda tonganya na Musongati ariko Musongati kandi banahuye na Musongati yamaze kuba umare ntakagira avuga ko nubundi bashaka umwanya wa kabiri kandi bisa nkaho ariko barabisatira kuko kugeza maka kanya niba banganije agacatomboza na Flambeau du Centre na Bomoro gaca banganye bari imbere yabo agane twavuga ko match zo bikomereye ya ni kugeza maka kanya kuko Musongati na Bomoro baza bamaze kunganya amanota 48 Musongati nande na Bomoro amanota 48 ya gatatu ni ya kane mu gihe Flambeau du Centre nubundi nayo ya kabiri ese nta hantu bazohurire izirusha amanota 2 yonyine
rero bivuze ngo bagiye deja bazi ko bagiye guhura na ekipe itaratsindwa na rimwe muri Primus League Burundi mu nkino 22 zari zimaze kuba zikinwa ariko kandi ugatirika ko inkino 11 zari zimaze kuba zikinwa mu mwaka uheze Aigle Noir ikaba ari ekipe n'ubundi umuntu reka akavuga ati niyo ekipe ishobora kuba iri kirigenza navuga ngo neza muri Primus League Burundi ariko kandi Aigle Noir nubwo turiko turabona je rimwe ndashobora kuvyumva kuko kutabona ibisindo wabuze Ineza Abdi wabuze navuga ngo Kamana Karime muri miliyoni umumediateri yabitsinda baketa ntibahari nuko waratakaje Samiri ubona yanyuzamo akapasa ya baramaze kubibona ko kugeza mu aka kanya hagati yabona ikipe ya kabiri hari kinyuranye c'amanota arenga kuri navuga ngo agera kuri 13 abazigereza ritazari bivuze ngo rero nabazigereza zitamuvana Aigle Noir vya bindi byose tuyo ibintu byose match zitano ziheruka batsinzemo ibitsindo bitandatu Aigle Noir kuri juru ya 26 canke 20 umva ari byinshi kuba yatahukanye hanyuma izindi match yari bumba muri yanganije na Flambeau du Centre ariko je ndibaza iki kintu niki cabaye kuri Flambeau du Centre kuko ku manota angahe ni 12 ni 15 bafise amanota 2 yonyene batandukanye na Dodi turibaza tuti eske gutandukana na Dodi vyo babivuye kuri resultat canke hari izindi mpamvu zishobora gutuma iyi ekipe iri kiritwara nabi uri yaragenda ariko yamara uyu mugabo yitwa Paris kuva avuye gutsinda ekipe yitwa Olympique Star mumfashe kuraba neza niba ari kuri Olympique Star yaje kuri niho aheruka kubona ikintu bita amanota yaje kuri match ya Olympique Star hari kuri journée ya 17 hari kuri journée ya 17 yatsinze Olympique Star igisindo kimwe kubusa Flambeau du Centre yaciye itsinda message ngozi kuri journée ya 18 igisindo kimwe kubusa aho naho baca batsinda Vision kuri journée ya 19 kandi igitsindo kimwe kubusa donc ni kuva kuri match bakiriye equipe ya Vitalo ibatsinda igitsindo kimwe kubusa kuri stade Ngoma agishika muri Flambeau du Centre yakubise match zitatu zitsinda ko atsinda Olympique Star yasinda message ngo zasinda na Vision kuri journée ya 20 haciye atangura gutsindwa hakurikiye equipe yitwa Interstars imutsinda 3-1 anganya na Ngozi City ubusa kubusa anganije na equipe ya Buma muri ubusa kubusa amanota 2-12 kuri Paris Sahara uriya nubwo twavuga ngo yamara Dodi aragiye haje Paris ariko nubundi resultat zikaguma zanka Papa Arba ibisi ibintu bitwereka ngo muri iriya vestiaire hashobora kuba hari uruntu ko vyanakurikiranye nisohogwa ry'uriya munyezamu yarafise baramususpenda sohoka muri projet za equipe uri kuraraba neza hari ikintu kitameze neza muri Flambeau kuko je nibaza yuko no kwirukana Dodi sindabimenya neza ko nawe nyene no umuntu ari professional iyo bimubaza ntavyo yokubwira ariko Dodi ntabwo yazize resultat ko neza namba wazize resultat woba wari wa kabiri ntiyari wa kabiri kiragiye bamwirukana umuntu wa kabiri bazize resultat koma ko yari kayirukana na Aigle Noir kandi ubona yari akiri hafi ya Aigle Noir ubu erega hano ubonera ko equipe yihenze kwirukana umumenyereza nuko niyo yogenda atanakimwe gihinduka ni nkabiri y'ubona muri Nottingham geze ku mumenyereza wa kane nubona ko kare yihenze kuwa mbere kuri Nuno Espirito hajya niho bakoreye gusa hanyuma rero iyo wihenze nubundi mu nyuma birakugora gusa amenyemo amakuru muri Flambeau ko hari abakinyi bameze nka bamwe ba Real Real rero ko bivuga tutarabona we tuvugisha kuri Alonso yobo yazize resultat muri Real yari kuri winning rate ya 73 kwijana 70 prix de sabutane ni direbye ariko ntuhuje n'abasini yabiyo equipe genda kwa Manchester ho bimaze igihe Pogba yirukanye Mourinho
sinzi ba Magwaya nabo birukana Ore Cristiano na Dege yabiruka Cristiano na nde wundi birukana Eric Ten Hag sivyo hari ama ekipe amwe namwe ubu ubona harimo abakinyi b'abasiniya bahabwa intebe isumbiyo bari bagakwiriye bigatuma wewe mutumvikanye wonanirirwa aho hantu nubwo tutarabimenya neza bishobora kuba uyu muvandimwe yaritanze umuzamu umuntu yambwiye ko ikiri behind yo kumusohora muri ekipe atari bijya bintu byo kugucisha umupira mu maguru umupira mu maguru se ninde atatsinzwe bijya bintu nta muzamu n'umwe atatsinzwe bijya bintu kandi abagaridiye bose yaba ukina Primus League canke ukina yaba Premier League canke ahandi twagiye tubona abagaridiye benshi bakora amakosa menshi agiye atandukanye ahubwo je muri none se tuvuze ku makosa ubu mwijoro rya Sanchez ntari gucamwiruka ende Sanchez ahubwo baba bamwirukanye kera no musi niwe yari gukora nk'abari kiri haje yewe ahubwo nababereye no kuba kina muri Chelsea turetse na nivyo Donnarumma ntitwari kubona sezo yiwe y'igitangaza ava ndibuka igihe yazaha imipira Benzema nkavuga ati bafanika amugabira ni bofre ahubwo muri Flambeau du Centre je cyo mbona inkino zine nta manota 3 namwe barigera babona kuko batsinzwe inkino zibiri mizo nkino zine batsinzwe Vitaro batsindwa Interestare banganije inkino zibiri kuko banganije nango ni Ngozi City bongeye banganije na Bomamuru kandi Bomamuru niyo bari muri team yo kuvuga ngo ninde ashobora kuba wa kabiri canke ninde ashobora gutwara igikombe kuko byose muri mu biharuro biracashoboka nubwo bisa biri presque impossible bivuze ngo je kubyibande niko ndabona muri haba Flambeau du Centre haba Bomamuru turayizi ko iyo uyisanze Buganda ukuntu ibimeze ibitandukanye na Bomamuru ibigusanze muhiri ibigusanze Gitega ibigusanze Muyinga nimba Bomamuru iri imbere ya public yabo na Bomamuru twabonye Fazari mu nyuma ikaza kubitandukana namwe mu mazina yayo tuvuga ko yayifashije muri Fazari aho ndavuga Alfred ndavuga ngo abakinyi bagiye ndavuga ngo twagiye turavuga benshi bagiye baraca muri iyi equipe ariko bagiye barayivamo muri iyi phase retour haba Bomamuru haba na Flambeau du Centre zisa nkaho zahuye zose zinganye ingufu Flambeau du Centre yari igiye izi ko hari ico cuka ciza cyo kuba barahagaritse umugaridiye ngo match ya Interestare yatsinze ibitsindo bidatahuritse ariko kandi na Bomamuru yagiye guhura na Flambeau du Centre abakunzi b'i Buganda nabo bamaze kubona ko iyi equipe yabo ya Bomamuru isa nkaho yikuye muri ritme yo kwiruka ku gikombe bivanye n'inkino nyinshi bamaze imisi bakina ariko batereko baratsinda rero aya makipe yose uko arabiri nubwo bishobora kuba bitarahagaragara bigaragara ko afise ikibazo kuko haba Bomamuru haba Flambeau du Centre sishidikanya ko kuri journée nk'iya 12 canke ya 13 muri Primus League Burundi ata muntu yavuga ati iyi equipe nyamara harashobora kuba hovamo equipe challenging Aigle Noir gatahukana Primus League Burundi ariko kugeza maka kanya tuba tuvuga ngo niya ishobora kuguma muri Big 4 kugira ngo nayo nihabibura niyo myanya yo kuba muri zine za mbere muri Primus League Burundi kuko zisamaye vision ishobora kwinjira muri aya ma equipe nari muri nuvuga ngari muri Big 4 kuko ni ya gatanu ifisa amata 38 mu gihe ya kane ifisa amata 48 bishoboka ko rero aya ma equipe yose atagize icyakora bishobora gusanga n'ubundi yavuye no muri Big 4 ariko kubyo wanje ndabona ko iyi Flambeau du Centre burya Papa Albani bavuze ati hashoboka ko n'ubundi hariho umumenyeza ashobora kudahuza n'abakinyi ariko kandi iyo winjiye muri equipe uri mushasha ugerageza kwikundisha canke kwimenyereza abo hasanze uvuga ati bafise iryo jambo rinini ko nta equipe ibura umukinya afise ijambo riruti ry'abandi hariho n'igihe haza barakubwiye ati uyu muntu arashoboye ntashobotse je ndaguha karori Rashford ibibazo bagiranye na Amorim umuntu haje mu kwa mbere lo premier lo 11 niho yatangura akazi muri Manchester mu kwa mbere baramurekuye ibyo ni ibibazo by'amezi abiri hari igihe uza ahantu ukavuga ati je barambwiye ko Abudura ari umuntu agoye wera kuje nka directeur uramenye ntutamwikiza zo kwirukana mu hiryanzo ya PJ hanyuma je nkaza mu mutwe nziko Abudura agoye ntaravyibonera ntaze ko banamubeshera ntaze ko atari nisako cogiye nkavuga ati reka rero nanje ngire era dutandukana kandi abengana dutandukana kuko ndamufise ko uburenganzira
so hari ikintu ubona ko tunahezanywe no kuri Flambeau hari ikintu ubona ko kitagenda neza kuko uwa mbere yaragiye ariko Romare Prof byakomeje kwiyamfunza biguma biba bibi bikomeza biba bibi nese wumva yari Dodi ntabwo ari Dodi kandi n'uwagiyeyo ntavumbwira ngo ni mubi ntabwo ari mu buriya mugabo uriya yavuye muri vision kuko kudahuza n'abamenyereza bibaye kubamenyereza babiri bakurikiranye kuko yaba Dodi byavuzwe kuri ya match byatangiye kuvuga kuri ya match ya Singida asohoka atajanye rikaho Faustin bice birabandanya bisanga n'ubundi ekipe itangura kubura resultat nziza birangira n'abavuyeho ariko we urubona uyu bimushikiye kuri match igira gatatu muri ekipe ya Flambeau du Centre bivuze ngo rero ikibazo gishobora kiri kuba kiri kuri abamenyereza binjira muri ekipe ugasanga hariho abandi bakinyi kandi bashobora kuba bari muri ekipe ariko bigoye kugira batahuza ibintu bishasha by'iwawe n'ubundi ushobora burya hari igihe usanga nubwo buri umuyobozi winjiye muri ekipe kanaka bashitse bakwiyumvamo nabi burya umukinyi rega naho tuvuga ngo abari gardien nawe abafise abagenzi muri ekipe ku buryo mudahuje ashobora no kubishobora no gusanga bya Felix n'abandi benshi bagiye batandukanye muri ekipe ivyo kuri ekipe ya Flambeau du Centre mibura Abubakar yarari muyinga ariko nabonye gahunda ko ari kwikorera amaboko pe niba byagenze ndandabira ariho foto none ubusa butuma wikorera amaboko nkuko 0-0 mibura je namubwiye mu photographe ya foto yejo binimba photographe ya foto yejo ni nimba ya mufoto ijya foto one nimba ya mufoto kabisa ariko reka ndakubwira mibura je namucoko namubwiye tese Manchester ko byaje wewe bigenze gute kuko nawe nyene ndabira match zitanu zero ukazamibura sesere ko muri rukinzo bigaragara ariko nawe kugira sinde biragora nawe ntari karatsi yaranganije na ntizibira rose amanota 2 kuri 6 ntiharuka gutsindwa se na message na ntuzi ese Aigle Noir baranganije Aigle hariya yarakuye yo Noir baranganije abaya 3 ku 9 nayo yabaye kagaho ahubwo match yari inose oya hariya bakinye muri ari rukinzo kuva ku ijuru ya 16 ntiratsindwa na rimwe kuva kuri juna 16 kuko banganije na muzinga juna ya 16 kimwe kuri kimwe banganya kimwe kuri kimwe na base dynamique kuri juna ya 17 kuri juna ya 18 rukinzo n'ubundi yanganije na garage express ubusa ku bundi rukinzo yacitsinda kanza na ibitsindo bine kuri kimwe kuri juna ya 19 kuri juna ya 20 rukinzo yasinze BG Green maze ibitsindo bine kuri 2 rukinzo yatsinze yanganije na Aigle Noir kuri juna ya 21 ibitsindo yanganije ubusa ku bundi juna ya 22 ubusa ku bundi na Musongati ubusa ku bundi na Olympic Star juna ya 23 maze nkino zitatu inganye ubusa ku bundi ntitsinda ariko nayo ntitsinda kandi nayo ntitsindwa ariko kandi muri phase retour imaze gutsinda inkino zigera kuri zibiri zonyene ko yatsinze Kanza United itsinda na BG Green maze kandi izo nkino zose yazitsinze kuri score ya 4 kuri kimwe 4 kuri 2 bivuze ngo rero kuri equipe ya Rukinzo nayo nabonye imbere yuko bibura umunsi wejo yikore ako nimba gute koka kuri ibintu ngiye nde aho nimba na munyama shokoro abantu babangamye nzi kwisi ako photographe wejo Rukinzo imbere yuko se zitangura ariko yari yaranabivuze yaravuze ati Rukinzo ni equipe nziza ni equipe iramura abakinyi ariko ni equipe buri mwaka ntangurana amazina mashasha arabakinyi ntunga fazare ugasanga faze ruturu bagiye mu handi ma equipe kuko nk'ubu twabivuze kuri uyu ni nziza Gayere yagiye muri equipe ya Bento FC muri Sudan F nubwo bitaraba official yagiye muri test nawe urumva bishoboka ko n'ubundi ashobora gutandukana na equipe ya Rukinzo ni equipe re twabonye ko buri gihe nayo igira amazina meza baduzwa na miburo cyane cyane ko binjira muri equipe ya Rukinzo ayo mazina yaba atazwi ariko tugasanga yaremye amazina ava muri iyo equipe yamaze kuba amazina ushobora kwifashisha mu equipe ashobora kuba ne ya mbere canke zibiri za mbere haba muri Primus League canke muri Rwanda Premier League ugasanga uko nyene bagiye bava muri equipe aravuga ati rero jewe ntunga equipe nziza ariko iyo yagiye gukomera nanje ngo ninjire muri ya equipe ashobora kugwanira igikombe nkasanga babakinyo cyava muri equipe bishoka ko rero n'ubundi muri Rukinzo nimba faze retour utaratsindwa ariko kandi ukaba umaze inkino zitatu nta goli na rimwe urabona nta ni goli na rimwe kandi n'ubundi nawe urinjiza muri inkino zitatu bivuze ko rero n'ubundi Rukinzo kuko geza mu mwanya ni equipe
kuva faze retour itangura twabona ko iri muri zitanu za mbere ariko kugeza mu kanya bageze ku mwanya w'indwi bishoboka ko batakaje urukino mbere rukurikira bashobora no kwisanga bakorokeye mwanya w'umunani canke w'icenda rero kuri Rukinzo je nibaza ko ariko kandi dushire ko nubundi ko kuri stade umuca rimwe mu stade ikunda kugora ikipe ya Rukinzo bivuze ko rero je kubyibanje mbona ko nubundi miburo nibaza ko nta gikombe ari kararondera ahubwo cyane cyane byashoboka ko Big Four yinjira mu nkandi makipe nkizi za Flambeau di Centre ya Musongati ariko kandi kubyibanje nubundi ayo mahigwe aracyahari nubwo tugeranije na rezita afise mw'iyi minsi bisa nkaho bigoye cyane ngivyo nguko ivy'umunsi ugira 23 muri Primus League tugerageje kubicamwe muri make twirukanka ekipe yitwa Aigle Noir mu kibanza ca mbere n'amanota 59 Flambeau di Centre mu kibanza ca kabiri amanota 46 yarabenuriye Aigle Noir yaragiye Bumamuru kibanza ca gatatu 48 inganya na ekipe ya Musongati 48 Vision Football Club amanota 38 ni ya gatandatu bayita Vitalo amanota 36 Rukinzo ni yindwi maze kuba yuzuza amanota 36 nayo Muzinga iyo 8 amanota 38 mu gihe Olympique Star ari 9 amanota 31 Interstars y'icuma amanota 25 Kayanza United y'11 amanota 25 Message Ngozi y'12 23 13 ni Ngozi City amanota 23 14 Burundi Sport Dynamic amanota 17 15 Garage Express amanota 15 hanyuma ekipe ya BG Green Maze amanota 7 niyo ekipe imaze kubona amanota make ekipe imaze gutsindwa ibitsindo byinshi yitwa BG Green Maze yishuzwa ibitsindo 39 Garage Express bishuzwa ibitsindo bigera kuri 32 Burundi Sport Dynamic barishuzwa ibitsindo 25 mu gihe ekipe izigamye ibitsindo byinshi yitwa Aigle Noir the Fighters ibitsindo 34 hakurikiraho ekipe ya Bumamuru ya gatatu ku rutonde ifise ibitsindo 21 ekipe ya Flambeau di Centre ibitsindo 14 hanyuma ni Vitaro 16 14 Flambeau di Centre na Rukinzo hanyuma 13 ekipe ya Musongati Football Club nuko muri make Primus League Burundi isize umunsi wa 23 vyifashe ubwo no kurindira kuva ku munsi wa gatanu birumvikana turaza kuba twamaze kwinjira ku munsi ugira 24 nabonye tuza gutangura na match ya Olympique Star na Musongati kuri stade Ngoma ubwo n'izindi match zizogenda zikurikira Papa Alba reka tubwire abantu ko